bakunze ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Yesu abahezagire cyane. Ndoroshimye ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Abikurikirana ku televiziyo, abikurikirana kuri YouTube, abatagira subscribe mukore, abadusengera, abadushigikira. Yesu abahezagire. Ndabifurije ngo ubuntu bw'Imana bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Dusangire ino jambo. Haleluya. Ndashaka kuvuga hejuru gushingirwa intahe. Bene data, turakeneye gushingirwa intahe nziza. Turakeneye kuvugwa neza. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'imigani ngo kuvugwa neza biraruta kugira ubutunzi bwinshi. Ngiye gusoma igitabo icyete cya gatatu cya Yohana. Icyete cya gatatu cya Yohana kivugamwe abagabo batatu, kandi abagabo batatu Yohana yagiye abashingira intahe, umwe wese ukwiwe. Dusome igice cya gatatu, igice kimwe gusa turasoma iyo mirongo 15. Umurongo wa mbere ukavuga ngo jewe umushinga ntahe ndakwandikiye Gayo, umukundwa akunda by'ukuri. Haleluya. Gayo yari umukunzi wa Yohana. Yohana niwe wamubwirije ubutumwa bwiza, arakizwa. Amaze Yohana, Gayo aba umuntu mwiza cyane, aba umukunzi wa Yohana. Aramwandikira, mukundwa ndagusengera ngo mererwe neza muri byose. Haleluya. Reka ndagusengere nanje, reka ndagusengere mu sengesho rivuga ngo mukundwa ndagusengera ngo mererwe neza muri byose. Ugira amagara meza. Haleluya. Uhore ugira amagara meza kuko ubugingo bwawe bumerewe neza. Umerewe neza mu mubiri no mu bwemo. Umubiri wawe umerewe neza. Reka ndagusengere. Woba uri kuranyumviriza urwaye, ndatuye gukira ku buzima bwawe, ndatuye amagara meza. Muvandimwe, izere no jambo, ndatuye amagara meza. Nimba uri kurankurikirana urwaye, dufite Yesu akiza. Yohana yandikiye Gayo, aramubwira ngo mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, ugire amagara meza. Haleluya. Ndakwifurije kugira amagara meza, ndakwifurije kumererwa neza. Haleluya. Kuko nanezerewe cyane hamwe baza bene data baza kunshingira intahe kuri kwawe. Umvariza rero, naranezerewe cyane aho bene data baza bakanshingira intahe ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. Hari intahe numvishije kuri wowe muvandimwe, mukozi w'Imana uri kurankurikirana, ufite intahe yahe? Nihe ntahe mu by'ukuri bakuvugaho? Hari igihe abantu bavuga ibitari byo, ariko kandi hari iyo ngiye kandi bavuga byo. Yohana bamushingira intahe, bakagenda ngo bavuye mu ivuga butumwa ngo bakavuga ngo twaraye kwa Gayo. Gayo yadufashe neza no mu kibano. Gayo bamushingira intahe. Oh haleluya. Ndakwifurije gushingirwa intahe nziza kuko nanezerewe cyane hamwe bene data baza bakanshingira intahe ukuri kwawe kuko ugendera mu kuri. Nta wundi munezero mfise urutuyu kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Yohana aramwirata, nta wundi munezero mfise kukumva yuko abana nabwije ubutumwa bwiza bagendera mu kuri. Bavandimwe, mukundwa wanje gendera mu kuri, shingirwa intahe. Umurongo ukurikira ukavuga ngo mukundwa wamuyoboka mu by'ukorera bene data byose arinjabuka. Nabo bashingiye intahe urukundo rwawe mu maso y'ishengero. Gayo bamushingira intahe mu maso y'ishengero. Gushingirwa intahe. Hari abantu bavuga ngo jewe ngo ni Imana, ngo jewe ni Imana. Wowe ni Imana. Urakeneye gushingirwa intahe. Urakeneye gukora neza. Urakeneye kubana neza n'abantu. Urakeneye kubana neza n'abantu. Nimba ukorera ibikorwa by'Imana, imva iga kubana n'abantu neza. Bana n'abantu neza. Haleluya. Bana n'abantu neza. Kuko bavuye kandi uzobugize neza niwe barungika uko bibereye ab'Imana. Baramushingi Yohana Gayo yarabarungika neza, yabasezera neza. Imana yacu bahezagire kuko bavuye iwabo kubw'izina rya Yesu atacu basaba abanyamahanga. Nuko twebwe dukwiriye kwakira neza bameze batyo kugira ngo bafatanye n'ukuri gukora igikorwa. Umugabo wa kabiri yitwa Diotrephe. Uyu Diotrephe yari umurevera, yari umupastori mukuru akomeye. Mwumvirize ngene Yohana yamuvuzeho. Yohana yaravuze ngo hari icyo nandikiye ishengero, ariko Diotrephe akunda kwishira imbere muri bo ntatwemera. Diotrephe ngo ntabwo yakazayemera Yohana. Cyari gitangaza. Imana mashengero yacu, Imana turinde mpemu ya Diotrephe. Imana mu ishengero usengeramo, Imana ikurinde impemu ya Diotrephe
mwumvirize Deotirife ngene Yohana yamuvuzeho. Nico gituma ninaza nzobibutsa ibyo akora, atuvuga amajambo mabi y'ubupfu. Deotirife azavuga amajambo mabi y'ubupfu. Deotirife ntakenera reveye mu ishengero, Deotirife ntakenera amasengesho, Deotirife yikwegera ko iby'ishengero byose. Deotirife umviriza ahandi bavuga ngo atuvuga amajambo y'ubupfu, kandi ntagarukiriza kuri ibyo gusa. Ukuye kutuvuga nabi ntagarukiriza kuri ibyo gusa, ariko ubwiwe ntiyakira bene data. Urumva, ntiyakira bene data n'ababigomba arababuza, akabaca mu ishengero. Nk'emu ya Deotirife Imana yirandure mu ishengero rya Kristo. Deotirife ntabwo yakeza yakira abashitsi ngo n'abakunze kubakira akabaca. Yohana aravuga ngo mumwirinde, ninaza nzababwira n'ibindi azakora mu ibanga mutazi. Imana iturinde Deotirife. Aravuga ngo mukundwa, tukigane ntiwigane kibi, ariko wigane cyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, ukora ibibi ntiyabonye Imana. Ndakwifurije gukora cyiza, ukora ibibi ntiyabonye Imana. Imana iturinde umwuka wa Deotirife mu materaniro yacu. Mwumvirize umugabo wa gatatu yitwa Demetriyo. Mwumvirize ngene yavuze Demetriyo. Yohana we, oh haleluya. Demetriyo yamuvuzeho ibintu bine. Yaravuze ngo Demetriyo ashingirwa intahe na bose. Demetriyo ashingirwa intahe na bose. Icya kabiri, kandi n'ukuri ubwako kurayimushingira. Ukuri niki? Ni ijambo ry'Imana riramushingira intahe. Demetriyo natwe nyine turayimushingira. Yohana arahamya ko nawe nyine amushingira intahe. Mwumvirize ikintu cya kane yavuze kuri Demetriyo. Aravuga ngo nawe arazi yuko ibyo dushingira intahe ari iby'ukuri. Amen. Demetriyo yarazi neza ko ibyo bamuvugaho ari ukuri. Hari igihe abantu bakuvugaho ibitari ibyo udakora. Hari igihe abantu bakuvuga bagutaka mugabo bitari ibyo. Demetriyo ngo iwe yarazi neza ko ibyo bamuvugaho ari ukuri. Mukundwa, gira intahe nziza, bahana n'abantu neza, bahana n'abantu neza. Mureke ndababwire, hariho abana benshi uno munsi, abana benshi badashobora kuvuga iyo bavuka kubera intahe mbi y'ababyeyi babo. Hari abana b'abakozi b'Imana badashobora kuvuga aho bavuka kubera bazi base amanyanga bakora. Reka gukora amanyanga mu bikorwa by'Imana, reka kugwanira mu bikorwa by'Imana, reka kugwanira mu ishengero rya Kristo, reka gusambura umurimo wa Kristo si wawe, reka gusambura igikorwa Yesu Kristo yatanguje, reka gusambura igikorwa Yesu Kristo yatanguje. Hari abantu bamuha akantu gatoya, Imana imwizera, aho kubaka agasambura, aho gukomereza abandi batangiriye iwe agasambura. Impemu ya Deotirife yo guca abantu nta cyaha bakoze. Impemu ya Deotirife Imana iturinde mu izina rya Yesu. Imana iturinde impemu ya Deotirife. Deotirife atuve mu impemu afise yo kwikunda, yo gukora ibikorwa by'Imana nabi. Imana ibiturinde. Imana iduhe gushingirwa intahe. Gayo Yohana yamushingiye intahe. Aravuga ngo Gayo we bazagushingira intahe mu materaniro, ngo ikoraniro rikoranye, ngo bakavuga ngo ubutumwa, bakavuga ngende bageze kwa Gayo, bakavuga ngende bakiriye neza, bakavuga ngende baherekeje neza, bakamuhamya. Ndakwifurije kugira intahe. Ndakwifurije mukozi w'Imana uri kurankurikirana, Imana igushoboze kugira intahe, ugwana intambara nziza yo kwizera, ugira intahe nziza, uvugwe neza. Kuvugwa neza biraruta kugira ubutunzi bwinshi, biraruta kugira ubutunzi bwinshi. Hari abantu bavuga ngo ibyo ntibindaba, jewe ntibindaba mu ishengero rya Kristo. Ishengero si gwawe, ishengero ni rya Kristo. Tugwana intambara nziza yo kwizera. Yesu abahezagire. Mugwanira intahe yawe, uzigame intahe yawe, uzigame intahe yawe. Hari umunsi umwe tuzahagarara imbere y'Imana. Yesu abahezagire. Turagukunda Yesu, turagushimiye kuduheze kugira intahe nziza ki washingiye Gayo. Waravuze ngo mukundwa Gayo, ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, ndetse n'umubiri wawe umererwe neza. Umuntu uri kuranumviriza agwana intambara yo kugira intahe, agira intahe. Uturinde impemu ya Deotirife. Mana, dushingirwe intahe nka Demetriyo. Waravuze ngo nawe arazi neza ko ibyo tumuvugaho ari ukuri. Urakoze Yesu, icubere kibi cawe mu izina rya Yesu mukunzi wacu. Amen.